ndibuka jewe na Dogomali n'abandi batandukanye twateguye igiteramo. Sasa tumaze gutegura igiteramo twasanze atari ivyo birimwe amanyanga beshi bigenda bahari mwarabonye ingene vyagenze ingene binjiye n'ababouncer binjirana na Dogo hama hari umutipe bari bazanye yari yambaye abapolisi. Yego. Sasa abapolisi je ndibuka ni jewe Dogo yarananguranye n'amashiringi vraiment ariko sinarinzi ibintu ahangurana n'amashiringi yariyo ndibuka namuguranye amashiringi. This is Chubahiro TV, the Swagger station, our country boy. Don't give up, subscribe, share. Hello guys, bakunzi ba Chubahiro TV, turabahaye mwaramutse mwiriwe vanyeho murere ku mpande zine z'isi, murahumeze fresh. So nko mubibona natwe turashimana kabisa, tumeze neza nko mubibona. Okay, kuri micro kwa muri kumwe na DJ Alexon K, hama kuri kamera kwa muri kumwe na wundi nyene Chubahiro Passia. Tutarandiriye nko mubibona ngaha muri Chubahiro TV twagendewe n'umusitari adasanzwe nyawusigamere mumubona kwizera nyawo ni Kimamba Classic nyawo nawe yasura kubyivugira. Reka tutarandiriye twanze tumuhe abanza suhuze abakunzi ba Chubahiro TV bariko baradukwikira mu uyu mwanya. Yaman hama ku bakunzi ba Chubahiro TV amazina ni yandi nyene musanzwe muzi ni Kimamba Classic, Mr Buyak go. Okay, Mr Buyaka no mustari asanzwe arimba indirimbo z'Imana tutarandiriye nyawo nkuko nyene. Okay, Kimamba Classic uri umwe mu bantu bateguye konsere, tugomba uduhe umuco kuko turiko turumva bugambo mikaricie bavuga yuko ikirori kitagenze neza cabayemo akavuyo. Turagomba uduhe umuco nkuko warimwo uriko performing indirimbo zawe mu ico kirori. Ya igiteramo ntabwo cyagenze neza nkuko twari tuvyipfuza, kumva yuko hagiye haba amanyanga amwe ku bantu twari twabiteguranye. Ego. Okay, twarumvise yuko ico kirori cari kuba kirimwo Orege, umuhanzi asanzwe akorera mu gihugu cy'u Burundi. Mu ico gihe twarumvise yuko Orege abantu benshi baramuhurumbira kuko baramukunda cyane, mu gihugu cy'u Buganda naho nyene basanzwe umufana cyane. Twarumvise yuko bitashoboye kugenda neza nkuko tubishaka, bwari ububeshi. Orege atashoboye gushika ngaho mu gihugu cy'u Buganda kugira ngo ashike mu ico kirori. Ivyo bintu byo urafise kubuhamya ushaka kwitubwira? Ya hama twagomba dutange umuco ku bintu vyabaye kwagiye giteramo cyabaye itariki 8. Ndibuka jewe na Dogomali n'abandi batandukanye twateguye igiteramo. Sasa tumaze gutegura igiteramo dusanga na Dogomali afite igiteramo ahategura. Sasa Dogomali tumaze kumuha iyo ide nawe aravuga ati yuko afite igiteramo ahubwo yifuza yuko twogira gute twomushigikira. Sasa amaze kuvuga yuko twomushigikira turavuga ati nta kibazo reka tumushigikire mahiya giteramo. Sasa aratubwira yuko afite umuririmbyi Orege ego baheruka gukora indirimbo, aratubwira yuko nawe azobagize gute ahari. Ego ariko nyuma yaho nuko gutya concert iratanguye irabaye. Hama icagiye kudutangaza nuko ivyo yatubwiye twasanze atari ivyo birimwe amanyanga beshi bigenda biducangaranye. Okay, dusubiye inyuma gato, wewe Samedi nagize kubabona muri mu modoka na Dogo Omari mweko muratangaza ikirori ukundi kizogenda. Eske wewe mukurana miyo modoka ntiyakubwira yuko Orege ashobora kuza canke ntazi? Ya kubisanzwe twebwe jewe Dogomali kubera ko Dogomali niwe yavugana na Orege. Sasa rero twebwe twaramubaza none Dogomali Orege arisire kuza nawe akatubwira ati egari tayari kuza. Ego. Okay, ko twarumvise yuko Dogomali mu mwanya ngo yari yateguye ngo umuntu ngo azoperforminga ngo mu kibanza ca Orege. Ivyo bintu byo wewe urabizi ushaka kwitanga ko muco?
ya jewe ndabizi cyane kubera ko ndibuka nuzenga ntara performinga murabona abari bahari mwarabonye ingene vyagenze ngene binjiye n'ababouncer binjirana na dogo hama hari umutipe bari bazanye yari yambaye mask niwe abantu bibajije ngo ni Orege kumbe ntiyariwe ahubwo yari undi muntu bagize kugira ngo bafuka abantu bibaza ati ni ntuzenga Orege yashitse ariko ntivyari ivyo. Sasa rero niko kujya nagiye mu cyumba ahantu bari bagiye kuko nanje nanibaza ati ni Orege yoba yaje. Sasa maze kugenda sanga ababouncer ariko kubera ko bambona kwijya afishe mwagiye giteramo twe twagiteguranye baranyemerera ndinjira maze kwinjira sanga wa mutipe yambaye ntuzenga mavuga ati shaka kuramuca Orege bakuye Dogomali atangura kumbwira ati man ibintu vyahaye ntabwo ari Orege kumvo yuko ngo nubu ntituko turavugana ngo mbere bishoboka yuko ashobora kuba yanamblotse twese biratangaza. Sasa Dogo namubwira ati Dogo kubera iki twebwe uzi yuko twateguranye igiteramo ntutubwize ukure ati ibintu bipanze uko burya Orege ntazoza hama tumenye ikintu tuzogira gute dusigurira abafana ukemera yuko dushobora kubesha. Nabwira ati icambere urazi mu igiteramo jewe ndi umuntu aririmba indirimbo mpazamana nubwo naje kuba supporting uko mwagize gute mwabimfashi mwabinsavye. Dogo atangura kuvuga ati vraiment mumbabarire ngo nanje sikosa ryamvuye ko nuko mubibona vraiment ama niko kujya Dogo namubaza ati none Dogo abafana bamaze kuza kandi benshi muri bo baje kuraba Orege biri bugende gute. Sasa nagomba ntanga umuco kucerekeye Joro Boy ngene yaje gufatwa n'abapolisi. Sasa ndibuka maze kumubaza ati none Dogomali biraza kugenda gute nibatamubona ntuzenga Orege. Sasa niko kujya cyambwira ati rero sasa plan twamaze gupanga niki tugomba duhamagare abapolisi. Sasa abapolisi je ndibuka ni jewe Dogo yarananguranye n'amashiringi vraiment ariko sinanize ibintu ahangurana n'amashiringi yariyo ndibuka namuguranye amashiringi ariko kumeza gusanga mu mashiringi nayo kugira ngo kiya giteramo bakiyovye. Sasa rero Dogo arambarira ati uburyo nagiteguye nuko kugira ngo abantu ntibagende bameze ukuntu nateguye ko mu mwanya tuza kwakira Orege kubera ko Orege atariwe sivyo bo abasirikare tuza kuba telefona baze binjire bamere nk'ufashe Orege hama bamere nk'umengo baramutwaye hama noneho abantu bize kugaragara ko Orege bamutwaye Joro Boy novuga ko yaguye mu mporera kubera ko mwakibanza bari gutwara ntuze Orege mwakiya kibanza bari gutwara Orege baciye bafatamwe ntuzenga Joro Boy kabisa nkanje nk'umuririmbyi nkanje vyarambabaje biramaramaje kumwe ushobora kuba uri kuri stage uri imbere y'abafana bawe ariko ukacubona baje gutwara kujya kuntu. So rero amanyanga nuko yagiye aragenda ariko bigaragara yuko Dogomali ibyo bintu yari yabiteguye kare atari azi yuko ntuze Orege aza kuza nubwo yabibahishije. Ya novuga ko ivyo bintu vyari biri muri we ego uko jenda ndibuka yuko amakuru narose kare yuko ari umupeti azoperforminga mu kibanza ca Orege mugango ndabipinza bamwe barabipinza ibintu nk'ivyo nibaze yuko ngira ngo cyari ibintu nyene ngira bigaragara nkuko nyene ari yabiteguye hamwe ubwiwe nyene mu gatababwiye. Jewe ico nashaka gusaba abafana biwacu bahaye badukurikira jewe kukijanye na Orege novuga ko murazi yuko Orege na Dogomali ariwe bavugana kandi murazi yuko ijya concert yitwa Mpako concert twebwe mukuza sukuvuga ngo twari tuzi imigambi yose ahubwo twebwe yadutumye ko nko kuvuga murazi yuko atamuririmbye kwikorana igiteramo irifo yuko arondera abandi bantu kugira ngo bamushigikire mwakijya giteramo kugira ngo mwakijyagiye kura ko murazi umustar nta mustar atangura stage irifo yuko hatangura aba upcoming noneho bajya bamaze kugira kurundi ntuze kwindi ntambwe akaba ari waza guperforminga nyuma y'igiteramo. So rero je novuga ko ivya Orege nuko vyagenze trike zose kungene zagenze nuko niwe yabyitegura ubwiwe nyene mwe mutabizi none mwe kuraraba nka Kimambarakazi kiruka uruyumvira nka wewe mwaratembere samedi muratemberana dimanche mu gatondo uri kuriyumvira yego indege iranyaruka kuva Kampala gushika nubwo vuga ngo urondera imodoka special kugira ngo ihuzane direct kugira aho tuba tugerereye tugera ngaha Mbarara gushika Mbarara na masaha hafi nkandwi
nuko muko murara mugerageje mwabara kumenya ko bari ukuri nyene muko murabira ko tabari karabahenda mu bisanzwe umuntu umwe ntishobora guhenda abantu 50 no kuvuga yuko haba harimo ababizi hagati muri mwege. Sasa Dogo twebwe twaramubaza ati none Dogo murabona Orege afite concert ya Flambeau de la Paix mu vyukuri azoza ngo tego ngo azoza ngo kubera ko ngo idege ngo urazi ngo kuva mu Burundi gushika Kampala yuko ari minota 45 hama ngo ageze Kampala tuzoce tumurondera imodoka ya VIP azozamwo basi twebwe ibintu tuguma tuvyizera yuko azoza je bina gutangaza ndibuka inza kuva no mu rugo namba Orege yamaze gushika ngo tego ngo Orege ngari hehe ngari munzu ndamubwira ati Dogo Mali urazi yuko twebwe turaba Kristo nidukene yuko abantu bazogenda batuvuga ukuntu kandi atavyo tuzi kuvyukuri Orege ni hari ngo tego ngari mu rugo vraiment kuko ndibuka naje ko niho nari nashitse mu masaha ya saa moya n'inusu Dogo Mali atarashika fans beshi bari hanze cyane bavuga ati tutabonye Orege ntabwo twinjira kuko abantu beshi hajya bari baje bivanye nuko Orege bataramubona ari bakeneye kubona naje mu makuru menga niho nari naravyiboneye no kwinjira kweri byari ibintu bigaragara neza none nka wewe kuraraba mwarateguranye ikiganiro concert urafise abafanizi n'abafise abandi bagukurikirana none wewe kubgawe ubona abafanizi bawe babwira iki kuri TV nkuko babishikiriza ubabwiye wumva babwira iki wongera ubahumuriza kuko abantu benshi barabaye trabo nyene bivanye n'amafaranga benshi uko harabi abishashye bari mu rugo ngo je natanze imitwaro 2 bari aramakapo ngo none ngo ntiyaje ibintu nk'ivyo baratora amabuye bamwe igihe police ije wewe utanga umuco uhumuriza gute abafanizi bawe Bo abafana kuvyukuri kubera ko beshi bariko baragerageza bavuga yuko amashiringi twashaje kubiba twashaje kugira gute mbo je ku ruhande rw'iwanje ikintu novuga niki muntu uzi yuko wari kwijya concert ukabuzi yuko ufite ijya tike mu kwinjira baguha ndasaba yuko woza ukanshikira ukanzana ijya tike hama nkagusubiza amashiringi yiwawe ego uremeye uko amashiringi yose kubinjiye biyantuze ku bafanizi uvuga ku bafanizi bawe cyangwa n'abadogo Mali mbo jewe ndemereye nk'abantu bashika 50 bazoze bazanye burya butike buri original kuko ndabuzi babunyereke hama nzobamona akane ka VIP akana ka hasanzwe hama ndabasubize uburyo bwanyu muzo mwagize gute mwatanze ndisire ko bagaruza ibintu vyanyu nubwo twebwe twagoye mu mporera ariko nta kibazo. Okay bakunzi ba Choro TV muravyumvise yuko umuntu afise agatike atezo ukazana original arabuzi kugira ngo mugire abasubiza amahera yamagizere mwatanze kuko haro beshi bagize inzigo zitana ko guterana amabuye nkuko je nari nibereye vraiment sana ninje ariko nari hanze ndiko ndatohoza amakuru mu mesha makuru nko bisanzwe so Kimamba Classic urakuze cyane kubona utubwiye kuri kwa Kia Kirori hama abafanizi banje kandi cuno babwira niki ndazi mwarababaye ariko sasa kugeza ino saha kugira ngo je wari kintu niyumviriye kugira mfute kino kintu ubu kugeza ino saha maze kuvugana na Orege buri kimwe cyose tumaze kugipanga hama cyo tugiye gukora tugiye kumuzana birisire ntitubabwiye umunsi n'uyu ariko turisire kumuzana uburyo tugiye kumuzanamo niki nuko buca ari concert buca a performing wenyene tuzomuzana azunguruke mu modoka tumushire turondera imodoka tumushire mu modoka hama yiyereka abafana wenyene abari wabibwirira ati concert na tugende duhurireho hama ico ndizera yuko abantu bamwe kizotuma bashira hamwe. Kimamba Classic uravuze yuko uzobikora uko mukamwerekana abantu benshi hari bafite igikomere cyane ku mutima ntibazo bavuga ati ni byabo benshi nyene bwa bundi nyene hari benshi bavuga ati ikiro kirimo Dogo Mali jewe sinshobora kusubira gisubiramo benshi bagenda barabivuga ababoda baki benshi bagenda barabivuga hari abasha amahera yabiki akagwayo bakumva inzigo ivyo bintu hoho ubona bataba muronka abafana abaza kuraba ico kirori ntibazo bavuga ati ni byabindi nyene mbo impamvu ndavyizera yuko bazoboneka kubera ko imbere ha performinga azobanza wenyene yiyereka abafana ababwira ati buho namaze kugira gute namaze kuhashika
ego ndibaza abafana bazaba bamubonye noneho baze kurihira ibintu bagize gute babonye ego none ku bwawe kugira uvume ibyo bintu Dogomari yagize umva ari ibintu nyene bimeze neza kweri umva atadekonye nk'umusitari ngo tumuzi avumye vuba mu vy'ukuri twovuga ko vyatubabaje kandi Dogo twamukunda n'ubu kandi turacamukunda ariko cyo twomusaba arondere abahanuzi abajanama bamuba hafi kugira ngo baze baramuhanura mu bintu vyose akora kubera ko icagaragaye Dogo twabonye ko kumenga ibintu vyose akora nivyo nta buhanuzi ashiramwo nta logique ashiramwo nta bantu ashiramwo bo kugira ngo bamugire inama cikora gutya bije mu mutwe nivyo acakora ibintu byose muje mu mutwe ari vyo akorerako ego okay Kimamba Classic turagushimiye cyane murakoze cyane nawe kubona utubwiye mu muco kwa kirori twaguma twijijanye imitima tuzobibaza gute dukwa dushikiza amakuru bavyumve ko kwishanzwe kurikana Icubahiro TV ego sawa murakoze cyane namwe okay bakunzi ba Coro TV turabashimiye cyane kuba twadukwikiranye nuko turabakunda cyane nko bisanzwe kuri micro mwari kumwe na DJ Alexon K behind camera bakamwari kumwe na Cubahiro Pasha okay nuko turabakunda cyane tuhari ku bwanyu nuko umoneka no video tuma tubibutsa mushire ko subscribe like and comment nuko turabakunda cyane ciao ciao. This is Chubahiro TV, the Swagger Station, our country boy. Don't give up, subscribe, share, and comment.